Primus irahuza abantu ubunyegeri buyagira kuki kwigufa akenshi buyagira ku igufa ryitwa Primus ibyo birazwi bro ujya turiya duhiti twinshi ndadukubita nihereje akayeri bahe sawa sawa je rero sinywa inzoga ariko Primus ndayina ariko inzoga nazonwa kabisa ikinyobwa nkarisha bwenge ryoha cupa ryoha gikorerwa muri Brarudi ryoha cupa ryoha ndabahaye ikaze mwiriwe namwaramutse ku bantu bose muri kurikirana kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro inyenyeri tazima je nitwa Ozi Irakoze abadukora mugenzi wanje Intore se gihembe ibiganiro biri muri rukurikirane inyenyeri tazima bifise intumbero imwe rukumbi rwanege kwegereza abakunzi b'ikinyobwa Primus n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi b'ibihingurwa byose ariko vyaramye aha twovuga ko ikinyobwa Primus cya Brarudi arico kinyobwa cyonyine kimaze imyaka 70 mu Burundi gihingurwa arico cadukoranije no munsi turi kumwe n'abashitsi biteka abashitsi biteye iteka abarimvyi badasanzwe bagiye hamwe ngo bashobore kwandika indirimbo ku bw'iki kinyobwa gahuza abantu nabose abandi ngira turabaha umwanya bidondore banatubwira ico bumva kuri iki kinyobwa Primus ikinyobwa cihaye ijambo gisubiza abantu kwikiyago barafata umwanya wo kuyaga duhere ngaha ku ruhande rwa Ozi tubamenyeshe ko ari abaririmbyi ari mu generation yose abaririmbyi b'inaribonye bakera n'abaririmbyi bubu reka mpere kuri Satbi abanze yidondore kwa tamuzi hama atubwire nico azicanga cyabona ku kinyobwa Primus yaga isho boy Satbi satroma bafle no we the president of Gero ni yaga so ikinyobwa Primus kwanza nakuze ndakibona icyambere icya kabiri mu mwaka uraho mbona Kidum akaririmbira Primus mu matua cyo nashaka umu artiste akomeye ako sindo nka karyo turakomeza ntangura idea yo kuririmba après nagiye kubona akamaro ka Primus ntanguye kuyinwa kwanza ntumva uburyohe hari ryari hari natangiye kunywa bia nazorege niyumvira hari muri 2010 natangiye gukubita bia kabisa kanye 2010 so 2010 rero niyo nace ndagafata ko ndirimbo nka inkuru y'ukuri na album inkuru y'ukuri cyo gihe nangura kuronka nka desa 300,000 francs yo kuronka akabia nigurira nibitangura kuza fresh urumva ntangura kwivuna akanyota nkoresheje Primus aho rero ndakubita urazi nari vision ko vision ni ikintu cyambere ku muntu ari wese mu bintu dukora mu mwuga mu biduhuje ngaha umuntu wese afite vision yiwe vision ko kuba umu superstar kabisa akaba umu star akomeye ego ndabigeraho Imana ishimwe ariko après 3 ans ndabishitse ko donka deal ya mbere ya Primus ya Primusic urumva Primus ntangura guhembwa icyo gihe sinovuga ariko ari quelques millions ntangura kuba umillionaire wewe kubera Primus so turakora so icyo gihe cyose twagera dukora ama concert yagenda Primus yagenda impuza n'abantu hari abantu bantashobora gushikira hari abantu ntashobora gushika mu minyaganyaga hariya tugahura na urumva naranwa nkagira concert nkaruka amafaranga and then nkunguka n'abantu nico kimwe no mu mibere isanzwe Primus irahuza abantu ubunyegeri buyagira kuki kwigufa akenshi buyagira ku igufa ryitwa Primus ibyo birazwi bro bega moni ya frere wewe nawe Primus itahura nk'iki nk'umuririmbyi ukiri mushasha urumva harabariye gusa ntibahaga burya ngo wari akaryoshe yamayumvira ko nejo yokongera narumva bavuga ngo kirinyota mugenzi and cyari ikintu wategetswe kwa muri wumvise Primus haba tegetswe kuba hakurikira kirinyota mugenzi après iyo umuntu akuze rero niho utangura gutahura impamvu bayita kirinyota mugenzi impamvu abarundi bon nibaze ko jewe umwana nakuriye ku Musaga haba hari ikintu bita marigara rero wasanga uciye kwirigara naho baba bafise icupa rimwe bararisangira bararihanahana bakarisangira so nivyo Vishu Love mukari wa show urafise show ya Primus uduhe ubanye gute na Primus uyizi gute uvuze Primus nka jewe
numva ko ari ikinyobwa ubwa mbere gihuza abantu uretse no mu muziki no mu mupira numva Primus ikinyobwa ciza je nakuze numva bayita rufuku. Rufuku rero nigeze kubaza umuhumure umwe shavuga ngo rufuku rwafukuye Burundi urumva uca wumva ko nibaza ko ari cyo kinyobwa ca mbere na Brarudi baracishimira kandi nibaza ko ari cyo catumye badutora kubera ko natwebwe burya turakaze cyane. Nibaza ko igihe Primus itanguye nije nabaye muririmbyi wa mbere yazungurukanye na Primus. C'était en 2011 canke 12 nimba ntibagiye yari Peace and Love turazunguruka intara zose urabona intara zose akaririmbo kitwa Icimana yifatanirije benshi barakazi aho karirimbo kagiye karazunguruka nta ntara nimwe aho mbona rero kino gihugu cy'u Burundi ndakizi cyose nka nyene icubahiro kubera Primus urumva ko apari yuko nagiye kuronka n'amafaranga nkashinga n'ububare na jewe nkava ndabidandaza ndumuririmbyi urumva ko apari ivyo bintu vyose umuntu arisanga kandi novuga ngo mu kinyobwa cha Primus avec amafaranga bwa mbere Primus iduha ugashirako kandi nuko ihuza abantu urumva ko kiba ari ikintu gikomeye mu buzima bw'abantu canke mu kibano. Abakiri bato batiyo si kinyobwa gito n'abakuze ndazi barakizi mbega nk'inararibonye gamutama weho ko twumva batari bake bavuga ivy'inzoga harabazinyoye weho ngira amakarato atari make waramaze kuyasoma niba usoma mbega ho umuntu avuze Primus wotahura iki? Murakoze cyane je nitwa Cize Silvestre iwacu icupa ry'ugwagwa ryagugwa amafaranga 5 Primus yagugwa 35 je naje ngayibuje buri icupa rigugwa 33 utanze 35 francs ba umwe yaca kubwira ati masivye ibiciro bibiri niyo ngireze hajya mu bwiza ndavyibuka hano hamwe hanyuma rero kayoga ndagasoma nagiye nabwire ko Primus ninzoga iryoshe kuko gushika nubu je nta yindi nzoga nsomba atari Primus yego kabisa muze Primus byose bice bihagarara yamwe yihagaze ko irihagaze ko kabisa dab wana iririmbye nibaze ko ushobora kuvuga nta yindi kurushangira na Sadbi ya Primus ujya turiya duhiti twinshi ndadukubita nihereje akayeri bahe kirikora bizi tuba turi kumwe kenshi muri studio ikiyeri ni vibe kabisa n'abandi baririmbye ntibitinye urumva kabisa ntiho buri vyo ririmba ufise impano wizeye akayeri ugafatanije n'impano yawe uraronka ikintu gikomeye cyane ni naho havuye indirimbo nka kwiti n'izindi inzoga ni baby chamu vyumva nawe nimba mbeshe yo mpinyuza uko no kuri kabisa kunda mobimba kubi kabisa atubeshe Kirego salamu alaikum. Waalaikum salam. Nawe ko mu mizima bica bigenda gute ko mu ndirimbo zitari nke hazirimba muri kumwe we nawe akayeri gute? Je rero sinywa inzoga ariko Primus ndayina ariko inzoga nazonwa kabisa. Kubgawe Primus ni iki ko Primus kumbura utayifata nk'inzoga yaba ari inzoga ntubuyinywa ariko Primus we kuri we ni iki kugira abari ico kinyobwa witamwo gusubiza inzoga? Ico kinyobwa kimaze kumpa akazi kenshi kera nakuze ngenda kuraba ba Satbi na Fizo nkagenda kuri stade Ingozi giye kuraba bari ko baririmba muri Primusic ico gihe je naragira n'isoni zo genda kuyandikisha ngo nje muri bajya ba competa numva umengo ni ibintu sindagera kuri urwo rwego rero nyimbo uyu munsi Primus ishobora kumpa akazi nanje ikanshira kuri stage nininya ntuduze ikampuza na bamwe mu bantu basanzwe bakunda ibikorwa byanje ariko tutohuye kubera ko hari abantu tumenya nabivuye mu kinyobwa Primus ni ikintu kidasanzwe kuri kiriko. Imyaka 70 ikinyobwa Primus kiri mu mitima y'abakinyoye kiri mu mitima y'abakoranye naco none uyu munsi twese turazi higanwa batari bake tumva higanwa Primusic umuntu yo kumvamo Primus yakumvamo n'umuziki n'iryo higanwa ryo barifise kumure uruhe ruhara mu guteza imbere abanyempano mu guteza imbere umuziki muri rusange. Kuba umu artist ni ibintu bikeneye amafaranga ukeneye endorsement nayo
faut gukora n'amakampani akomeye. Yego. Alors kubagize amahirwe twagize amahirwe ndetse na generation zishasha pre-music there is something cyampaye kwanza ibintu byinshi nabivuze ariko novuga na experience kimana discipline because twategeza gushika ari pre-music itangura saa 4 utegeza gushika saa 4 kushise saa 4 na minute 5 ni problem you get trouble icyo kintu ukimenyereye discipline iratandukira no mu bindi bice by'imibereho aho tuvuga kunwa gusa tuvuga n'indero pre-music yagiye abaririmbyi batandukanye twebwe generation yo hari ukuntu kirundi kikunda kutugora irambaze ikibazo mutama Sylvestre iyo bavuze ati gutamba warompera iki d'abord iryo jambo ryavuye kuki ryazanywe n'iki hamarisigura iki kugira ngo natwe umunsi barivuze ze twumva ikintu bashitse kuvuga mu kuvuga iryo jambo. Murakoze cyane bagenzi banje ko bagiye bavuga bagatanga ivyiyumviro ndabashimiye cyane je nanje iryo jambo ko kantu ngo warompera iki umuntu ramuzimanye hanyuma agacaze ngo none warompera iki keshi byava haryo mwakiriye muhira cyangwa kabare amukamuha akayoga gasoma akabanza agashira kanyota ashize kanyota ati murakoze cyane Imana ibayahezagire njyango ntahe murakoze ati oya hagarara bagukore ku mirundi ibintu gukora ku mirundi no kuvuga kukongera hanyuma rero bakamuha yumva kararyoshe gacahaguruka agasimba kayivuga amazina akagira gute abacuranzi bo barabimenyereye barabizi bagasovye primus baca bahaguruka nyine murabizi hanyuma ico gihe nyene ruga kavuga ati none bigenze gute ko hagurutse ati none warompera iki si wambaye dizo ugwagwa n'urukanywa ariko ico gihe yaba ari primus none warompera iki kuko kirwagwa nyene bararunywa ariko primus imaze kuza yavuze ngo mbe wayimbere kibavuga ngo warompera iki nawe bari primus ico ni kirundi primus yitwa Ingeri Tazima kora ko burya imyaka 70 si ikintu gitoya ni ikintu kinini cyane gose kugira ngo umuziki ushobore canka abaririmbyi bashashobore kuba nabo nyene Ingeri Zitazima ko usada yavuze ko hari gihe umuziki uragoye usaba amafaranga gusaba ibintu byinshi mugabo nimba hariho Ingeri Tazima ishobora gufasha kugira ngo muri byo nangashobora ko Ingeri Tazima hari vyokogwa ni kihe kintu gamonia ubona Ingeri Tazima turiko turavuga uyu munsi yoshobora gufasha kugira ngo umuririmbyi mushasha nangana ashobore kuba Ingeri Tazima. Dabuja yabivuze yuko sorry Gatovish yabivuze yuko yazungurutse Bujumbura yose kubera Brarudi Primus bisigura yuko nimba yarazungurutse Bujumbura yose yazungurutse Burundi bwose bisigura yuko aho hantu abantu bose bari aho hantu baramubonye n'indi visibility udashobora sinzi ko hari ahantu hamwe woyikura meme kuri YouTube sinibaza ikintu because urabona experience nayo ni indi kintu ndingaha en tant que umuntu yakoze cyane muri pre-music cyane muri nakoranye cyane na Brody nibaza yuko wavuze ngo ni ikihe kintu cyokogwa ni ku mpande zombi ni ku mpande za Brody ya Primus ni impande z'umu artiste kugira ngo gere ku kintu wifuza you must get discipline ni kuvuga yuko bakubwiye ngo za sangapi utegeza gushika iyo saha bakubwiye ati ntukore iki ntusimbe kuri stage mu gihe cya show ntusimbe you know ni kuvuga kugira ngo ubigereko ubishikeko kuvuga ngo bapfa kugutora uko nyene you need discipline because it's the key. Yeah, of course. Egome agasika kera ngo kavumbika umuriro wobona Nzega Masabo Vishurove yavuze ko ari we muntu wa mbere yakoranye n'iki kinyobwa Ingeri Tazima mu biteramo aho yazungurutse Burundi mubana gute none iterambere rya Primus mu myaka iheze iki kinyobwa kizogira kandi n'uruhara ruhe muri kazoza ugereranije ababayeho urabona ubu n'ingeri zitandukanye de generation zitandukanye ariko hari nabandi turiko turabona uno munsi mbeganira iterambere mubona kumbure haba muri kahise na kazoza kw'iki kinyobwa Ingeri Tazima iyo nka Brarudi bavuze ngo turashigikira umupira biciye mu kinyobwa Primus turashigikira umuziki biciye mu kinyobwa Primus urumva ruburunganwe gwa kera ubwo hagati n'urugiye kuza urumva ko bose bazoshikirwa urumva ko iterambere rihera aho nyene apari yuko baba bakoranije n'abantu bitopfa bikunze yuko bahura sivyo
baca batuma abaririmbyi baronka amafaranga, abakinyi bakaronka amafaranga, kandi ayo mafaranga abaririmbyi cyangwa abakinyi baba baronse amanuka hasi gufasha abandi benshi cyane. Urumva ko novuga ngo n'uruhara rudasanzwe, ni niterambere ridasanzwe, kubera ko nk'ubuje nimba ndonza amafaranga inyuma yanje hari benshi. Twagira tubashimire rero Segihembe. Ego ntawe reka gushima ku vyabaye, ubwa mbere dushimira ikinyobwa cyashoboye kumara imyaka 70 kiduhurije abaririmbyi batandukanye, abo mu ngeri zitandukanye, kuva ku bukuze cyane ngira n'uje muri no mwuga kumbure nk'akazi ko kuririmba mushasha yaserukiye kumbure abandi bakenyezi babaririmbyi kazi, nabo nyene tubipfuriza ko kumbure bo bandanya ibikorwa byabo, tubipfurize kuzokwamara inyenyeri zitazima, na cyane cyane ko nabo bafise byinshi butumwa batanga bahuza abantu, nkuko iki kinyobwa kibigira, bamwe bimara kanyota abandi banezerewe batamba wa rumperiki. Twifurije gutera imbere nk'inyenyeri itazima. Kirinyota mugenzi. Abakunzi ba Primus duza abanyoye yitwa Rufuku duza namwe muyita Mobimba duza namwe bakunzi ba Baju duza hari ukuntu niyumva nyoye ikiyeri, banumva ari ibyishimo numva atamihari, jemba numva ndi hejuru nk'inyenyeri, reka mbabwize ukuri je sinobaho kitari Primus Black Genion Kondra, ukampaye gakanya genda kagatumira, nta nyota yigeze idutera kunwa iyindi ziritse n'ibyacumva kera. Ewe Primus sha kabiri kawe nkaya mango tugeze mu kiramo, uri inzoga y'akanovera pe. Primus imfura mu zindi nyobwa, nabaje umwana wawe barakunzwe cyane. Primus inzoga yanje. Yo iwe runyenyeri gwakaruga kibibatsi, uri gahuza miryango ukaremesha ikiyago, awushyize harangwa kamwemwe n'umunezero, na undi mvuga ni wewe Primus nyoga isumba izindi. Primus ndagukunda, uri mu icupa canke mu kirahuri, ushushe canke ukanyuga umuryoshe, ku myaka yawe nzogumaze na n'ubu urumwe mwamikazi w'inzoga zose. Primus musore w'umuhumure, wije imyaka 70 mu Burundi, yamara ngoma ndiga piripiri kakayoga kakayeri, kimpabwa abakunzi n'impabwa abakwe bwa Nsongo katagira urubiriro, bamara inyota bakaryoherwa bakanyigina bamvuga amazina n'umugenzi cyangwa mbiye Kirinyota mugenzi umukwa nka kwandureko dutere nyaringa umwanyuragiye tunwa Primus tusuguma munsi Primus uri rudasumbwa Fura muzindi nyota Primus umaragarina, fura muzindi nyota Primus ufise amateka, Primus ufise amateka. tutanyuha ikiyari nitujyama, kukari wacu niko vyama, mu bihe vy'imbeho muri sama, iwacu kunwa n'umuco kama, Mobimba nakunyoye kenshi sindaguhimba, bavuga ndakwisemba ntibazi ko ari wumvura agahinda, ihaba jama bampiti dutera mpiga umakazi, myaka 70 irinji Kirinyota mugenzi. Mu manza nyinshi uhinduka umuhuza, ijambo rifashwe serurwa agatangura gushima, kwanza baduhekamye tubanze tukagotomere, uri umuti w'icyaka ninaheza bakumubire. Uyu n'umugenzi nzanumva ngiye Kirinyota mugenzi umukwa nka kwandureko, dutere nyaringa umwanya uragiye, tunywa Primus dusuguma umunsi Primus uri rudasumbwa, umuhondo imvura iguye kumbura Primus kumbura takiyago
babajuza twateranye bihagije abatari bake babibonye twari kumwe n'abaririmbyi badasanzwe bagiye hamwe ngo bashobore kuririmba ururimbo ruhagiza inyenyeri itazima cyo naco n'ikinyobwa Primus ariko n'ubu ndabona turi kumwe n'abandi bantu utababona cyangwa ubabona baboneka nk'abafise ikintu kimwe bahuriyeko mbega muri make wogerageza kubaha umwanya bakidondora siko vyogenda neza gahuzi duhere kuri uyu tubwire n'igituma ari ngaha kuri uyu mugoroba na cyane ko yaje kwifatanya n'inyenyeri itazima ikinyobwa kimwe rukumbi rwanege kimaze imyaka 70 mu Burundi kinyobwa abakinywa batukishimira n'ubu kuri no mugoroba udasanzwe nabaye ngaha kugira ngo nkuserukira ikinyobwa ca Primus Burundi yanakiro presence aragiserukira ku masanamu atandukanye mitwa bande mitwa Nsengiyumva Audace serukira Desenia 1955 1965 mwene wacu ku mazina naho n'abavyeyi twasanzana n'ikiteretse nanje nkabandi muri iyi campagne yiswe inyenyeri itazima yo guhimbaza imyaka 70 ikinyobwa Primus kibayeho hama nkabaserukira Deseni yo mu gihumbi kimwe amajana 1965 gushika muri 1975 je nitwaye ingénieur Innocent yaririzwa abasaza ndumuvuzi ingoma mu magabo nanje ndo présenta Deseni 1975 1985 cyo gituma mubona naberewe nka nico gihe nyene cyane yo pana mbirizo rikoriramo niko novuga ariko hari undi mwigeme mbona nawe yotubwira murakoze kumpa ijambo nitwa Hajora Semyonde hama nanje nkaba ndi mu mugwinda nka karanga amagaba nkaba natewe iteka n'ikinyobwa Primus kugira nje ku masanamu amwe ico kinyobwa deseni yanje ni muri 1885 gushika muri 1985 1985 1995 igihumbi kimwe n'amajana 985 gushika mu 1995 mupfasoni akurikira n'ubu vuba wavubura mubona no maso arabibona nuwaha hafi yego haba nanje nkaba nitwa Inagateka Jessica Ren nkaba nkina amareresi Rolex muri Yaga nkaba nahamagawe gukora iki gikorwa ca Primus nkaba ndi muri Deseni 2005-2015 Ozi Hiriko nabona nawe nivyibona uje musura mubona ikepi nyuma si hari ongera nuno munsi ongera no mekazoza namwe mwitwa bande muserukira batwebwe cyane yego ndabaserukiye mwisi wewe ama ku mazina yanje nitwa Nimbona Kesi Jordan ndi umukinyi wa football negukira umugwi wa Vitalo Football Club ama nkaba nagize ibako ryo gutumirwa ngaha nibazo ko ari guserukira Primus League abakinyi bakina Primus League ko ni kinyobwa kidufashe mu mugongo nyiganwa ryacu ryo nga mu Burundi nkaba naserukiye Deseni ya 2015 jusqu'à 2025 reka ngaruke kwa Audace uravye ivyo ukora ukiraba ukaraba n'inyenyeri itazima Primus wibaza ko bagutoye kubera iki narabaye inyenyeri ku rubuga rwa Facebook rusanzwe rutunganya amahiganwa narushije abandi ndonka amanota menshi hama ndatogwa nabaye inyenyeri y'ukwezi kwa 0 nta gitangaje inyenyeri isanga izindi ngira nabo bandi hari impamvu bo baraje harambege basha kubona umunsi menga nta ningoma nabonyemwo mutimbo nawe yisanze hano gute naho byagenze gute twe turumva ko waciye mu mahiganwa basha mu batimbo ni wowe uri inyenyeri kuvuye abanyenyeri kuri Facebook kugira ngo nawe useruke inyenyeri itazima ya umunjeniyeri ari kuba yigiriye kubaka none rawe yambariye za panaro zo muri yamwaka bihuriye na Primus reka tumve mu bisanzwe Primus isanzwe natunganya yarigeze gutunganya nuvuga festival yitwa Tayaya donc bisigura ko Primus isanzwe itunganya ama evenement menshi nabi kirundi rero itabibagira abavuzi b'ingoma abatamvyi rero nico gituma nuvuga yuko bashoboye kutwizera kugira ngo natwe dushobore kugira ico duterereye nkuko nabo basanzwe baterera
mu bijyanye n'imico n'akaranga. hari umusantiana wowe ni gute wisanze aha hantu? Jewe mu bisanzwe muri kamere kanje ndatahura ikijanye na liberté d'expression na Primus rero ntiri kure y'ivyo muti gute ku mbuga zisanzwe ikoresha kuri Facebook jewe si ninya gushikiriza icimvira cyane ko ndavyumva bavuze ngo dutange commentaire y'impanuro wahawe n'umuvyeyi hari umunsi bashaka kugira ngo batora abantu bahawe impanuro nziza umuntu mbere yo guhimbaza umunsi wahariwe abapapa nanje ko nikoroga mu kwiyumvira nshashikiriza rero muri commentaire impanuro papa wanje yamaye hama ndaheza ndagirirwa amahirwe yo gutsinda nuko rero Primus kubera ko ikunda n'abanywanyi bayikurikirana ndaheze irantuma ko ati kaze dukorana ibi nibi hama nanje sinabagabiye ndita impanuro hawe naso yabaye inyenyeri itazima urayibuka inyuma y'imyaka itari mike ni nkuko natwe twahama tubona ikinyobwa Primus kiri mu mitima y'abakinywa nuno munsi mbega iyo mpanuro ntabantu wayisangiza ko iyi nyenyeri itazima nayo isanzwe ari umususanyi bikanywa na benshi ikintu cyari cyo cyose kijanye n'ico kunywa ikinyobwa Primus nuko uwo cihereza wese yoba kwijira iyo myaka 18 ko je mumwe mu manuro nahawe n'umuvyeyi nuko yambwiye ati nkurikirana amashure ntacika intege kandi warayakurikiranye kabataye moda bamwumva wumvise gare abavuga ati basha none barambujije sinzomwe iki kinyobwa ntarakwiza imyaka 18 kugira nige mbega muri vitaro bujya hoho Segihembe reka ndagushire mu mujaniranye hari akantu bitwa ngo igikorwa cyose ko gifise igihe cyayo rero sinokwiga ngo nihereza ikinyobwa Primus kandi mwibuke yuko nubwo tunwa twigerera wiyumvise gute umunsi baguhamagaye ati gira uje guserukira ikinyobwa Primus? Byaranyoye cyane kuko bamisemwo ni benshi bari gutora ariko batora jewe kubera ko banzi ahantu bavuga ati Karene reka tumushire muri iki gikorwa ca Primus nivyo. Ego udasi umunsi wumva ko bagutoye kugira bashoye guserukira ikinyobwa Primus ahantu wari uri wiyumvise gute? Nariyumvise neza cyane ndavuga nti nanje reka ngende serukira ikiyeri sinotahira kucihereza gusa. Nanako kajya ukazanye iki mu buzima bwawe muri rusange? Muri rusange mu buzima bwanje novuga ko hambavu y'ukumenyesha Primus nanje narimenyekanishije ejo ndashobora kwaduka nkadukana umwuga runaka byonyorohera kuwupibriya kuko bovuga bati ujya twaramubonye ku kiyeri bigatuma nanje ibintu byanje bimenyekana. Inosa washaka kitubwica kintu bigushikanako umwuga wanyu w'abatimba rero biratuma umuntu uba ntuzeya apara yo umuntu abasanzwe azwi ariko hari akandi karusho gatuma umenyekana ukamenyekanisha washaka karanga kawe k'igihugu kujya navuga ati hari abaririmbyi abafootballere n'abandi bagiye batandukanye bagiye baraserukira ikinyobwa Primus rero natwe nko mu mico n'akaranga navuga yuko ari ikintu cyiza ikintu kizima bituma natwe n'abari nyuma y'uwacu babona yuko kumbe n'abandi b'ikirundi bakaranga nabo Brarudi yabibutse baragiye kumenyekanisha ikinyobwa navuga Primus urumva ni ikintu kidasanzwe. Iki mubaye rero muzoba karorero kumbure mu bandi mwame muri nyenyeri zitazima ngo uzobagana ntazazimire ariko muzozimurura abazimiye ngira iyi vibe nayo izokwameho niko ziyama bivuga muri silent vibe ndabeshotse. Yego cyane nagira umwe wese ndamuha umunota umwe agere icavuze mu kurangiza ashimire inyenyeri itazima yamuhaye akazi kamuha izina ikamuha amafaranga ikamuha abantu hama mutera musezerana n'abandi badukurikiranye umwe wese umunota umwe. Hama reka dukengurukire cyane abatunganije kino gikorwa na cyane Primus Burundi. Yego sinogenda ntavuze ko ngiye kuba inyenyeri gusumba uko nari mpamagarira n'abandi kugendera mu muco wanje. Shimire mu buryo bw'umwihariko ishirahamwe Brarudi biciye mu kinyobwa Primus iyo yaduhaye rino bakwe kugira ngo tube muri benshi turama miliyoni 13 arenga ariko urinze utobwamwo umva ko niba kweri dasanzwe rero babandanye bumva
ico abanywanyi babo babwira mba ari guhindura nimba ari kugirane ndazi Primus ihari ku bwayo. Je naje mu gusezerana uvuga ati ikinyobwa nkarisha bwenge ryoha cupa ryoha gikorerwa muri Brarudi ryoha cupa ryoha. Dushimire Brarudi yo yaduhuje kaduhuzwa icishije mu kinyobwa cyayo cha Primus. Nanje nagira mfata akanya nshimire Primus ku karyo yanteye niteka nateye gutorwa muri bamwe kugira ngo nanje nserukire ikinyobwa nibasaba kudukenera ntuzobagabira kanatsinda nigaba kazi murakoze. Nanje naguma ndabashimire kwa mwaradutoye no kuba mwaduhamagaye muri kino gikorwa ca Primus ndabashimiye cyane nivyo nimwaduhamagara tuzoza. Nanje nashaka mfate kano kanya ndabashimira abatumwe bino birori. Nashaka kandi shimire abakunzi ba Primus League abatayikurikirana bazozo barayikurikirana ko rifasha umugongo na ikinyobwa Primus. Nashaka kandi sezera abo turi kumwe muri kino kiganiro murakoze cyane. Yego sha nko turagusezeye. Yego murakoze cyane. Primus bisamateka namwe muyitamo bimbaza duza namwe bakunze babajuza Jeni baza ko abantu baravye kino kiganiro bako bariyesho twakiriye abasani twakiriye abamodo ubu naho twakiriye ubujije kumenyekanisha ikinyobwa nagira ngo Brarudi kandi inyenyeri itazima Primus reka tumwakire umeze neza nakomeye cyane yego mwotwibwira amazina ego cyane gose murakoze ko mijam Jenny Twanahimana Corinne nkaba ndi senior brand manager wa Primus nkaba uno mwaka twahisemo ku celebra imyaka 70 za Primus mu buryo tutari bwabigire dukoresheje murabona hano talk show n'ibindi tutovugira hano mugabo muzogenda mubona ni surprise. Kuki Primus ariyo muvuga ko ari kinyobwa mboneza muri Brarudi? Alors tout simplement kubera niyo nzoga ya mbere Brarudi yaganye. Ego hari muri 1955 yatanguye imbere y'ama brand yose ama marque yose zindi zose mumva idandaza hatanguye Primus muri iri cupa mubona ryabaye d'ailleurs suti uwo mwaka nagiza da muzoregarukana imyaka 70 mike hari byinshi mwaranguye tumvise intaza batari bake nike kintu mwishimira nk'iterambere mwashitseko? Sinori ndavuga byinshi mwaravye mwebwe nyene naheza abantu bagiye baragira bakirivugira none murabe mwebwe nyene nahe bagiye baratanga zirakomeye kumva umuntu ni jewe nararonse opportunité yo gukora ivyo nshaka kwa ni byoroshe kwa mukora ico ushaka kandi Primus yaramfashije turavye abastar baciye muri Primus League turavye aba footballeur baciye muri Primus League turaza amazina akomeye ngerageje kwiyumvira Yusuf ngerageje kwiyumvira Saido baevoliwe muri Primus League kandi bakaba bariko bakina mu makungu quand même ndumva ko yari yaragerageje gufata novuga gute kusutena la communauté cyane gose. Ariko twarabonye hindagurika urabi yari inyuma ya Ozi murabona amacupa inyuma ya Ozi iryo cupa inyuma yanjho turabona nkaba urabona ko nirindi ry'imyaka 70 yamaze gusohoka mbega ivyo ni kubera iki ibintu byo bavyagiye birahinduka n'igico bacaratumye ibi byose bihindagurika? Burya kugira umuntu ashobore kuguma tuvyite ari inyenyeri itazima arasaba kuguma tuvuga créativité na innovation d'ailleurs tuyite innovation donc urumva uko imyaka igenda nuko haza ama tendance mashasha murabona twaratanguye ku cupa ridafise tuvyita gute etiquette mugabo imyaka iragenda tukabona ko
ubunye hagezweho amacupa afise etikete Yego. hama mu nyuma haraza ama petit format ni Primus nishobora gusigwa cha turaransa akabajo ego twitege 2025 twitege kuri Primus. Alors 2025 Primus yarakoze ibikorwa byinshi murabibona ku byapa ibyo musanzwe mubibona mu bisagara hirya no hino no mu gihugu hagati muzobona no ku mabus ndetse yego hariho indirimbo mwabonye abasani baririmbye bagaduha show n'ibindi novuga ubu unye kubera ari surprise tubateguriye yego tubabwira ati n'ama talk show menshi bazo mubabona yanje na Segihembe yego ayo yo bamaze kuyabona yego mu profita kana kujya mushobora kubabwira abantu Kenya Prince Charles abatama bakivuze barimvye bakivuze abamodo bakivuze dushaka tuguha kanya ukitubwira ifise amateka menshi muravyibonera mwebwe nyene sinobisubira ko mugabo nokongera ko no muri twovyita gute economy no mu Burundi iritanga kubera ni ifeza partie y'ama contribuable ba mbere bakomakomeye ico ni tugenda tutakivuze na cone ukora kugiherako bare kwanza ko tuvuga iby'abasari n'abandi by'amafaranga ego nico no kivuga ko kandi nkavuga ko ari ikinyobwa cihaye ihango ryo kwama kijana n'ibihe kandi kijana n'urunganwe uko ruza uko urundira rubisira kiguma kiri kwicata ni nyenyeri itazima ikinyobwa kimwe mu Burundi kimaze imyaka 70 kinyobwa kandi kishimiwe n'abatari bake hari kinyobwa Primus inyenyeri itazima ariyo yatumye no munsi tuba twicaye hano hantu kugira duhimbarize hamwe imyaka 70 iheze tumara inyota abarundi. Turabashimiye gose Corinne. Murakoze cyane gose. Dushimira abakurikiranye kiyo kiyago twizere ko hari byinshi mwamenye kuri kino kinyobwa nimba utarukizi ukaba utakimenye ntituzi nyine tuzokikubwira kundi mugabo tuzoguma tugerageza gushika ukimenya.